Shalom shalom, ndabaramukije mwese abakunzi bankunda ijambo, nongera ndabaha ikaze ku nyigisho z'uno munsi. Imana ibahe umugisha. Nama ndabashimira mwebwe mwese mukurikirana izi nyigisho, mwebwe mwese mufashwa muhezagirwa. Ndabibona mu message munyandikira, nukuri Yesu abihere gucubahiro, kandi nongera nshimira namwe mwebwe musengera, mwebwe mufatakanya ko gusengera iki gikorwa. Imana ibibahere umugisha mwinshi cyane. Uno munsi ni kuwa kabiri wa mbere utangura ukwezi. Iminsi yose kuwa kabiri wa mbere utangura ukwezi ndavuga kuri izi nyigisho za nkunda ijambo, aho zavuye, ndavuga like nka devise yazo. Ijambo ry'Imana muri Yosuwa igice ca mbere umurongo w'8 riratubwira ngo ibiri muri ico gitabo c'ivyagezwe ngo uzovyamize ku mutima wawe ku murango no mwijoro, ngo niho ivyawe bizogenda neza. Rero natahuye ko ijambo ry'Imana ndarigize urufatiro nkaryamiza mu kanwa kanje no mu mutima wanje no mu vyiyumviro vyanje, natahuye ko vyanje byose bizogenda neza. Nico gituma rero mbashira imbere ijambo ry'Imana, mbashaka kwibutsa abantu urufatiro rw'izi nyigisho ko ari ijambo ry'Imana, ko ari ryo shira imbere, ari ryo mbanaje ngo dusangire kugira ngo twige byinshi. Nanje ndaciga sindabitahura vyose, hari ivyo nkikeneye kumenya, ariko mba numva yuko nkwiye gusubira kuvuga kuri iki kintu aho cavuye. Igituma ndabivuga ko cyane ni kubera ko hari gihe nabaye Bibiliya ari ikintu nogurura ko wa Mungu gusangiye gusenga. Bibiliya ari ikintu ntaha agaciro cyane, ariko kuvaho natahuriye ubushobozi buri mu ijambo ry'Imana, naciye numva nshaka kubisangiza abandi kugira n'abandi bagire inyota yo gusoma iryo jambo, kugira ngo nabo ribahindure, nabo ribagire abandi, nawe rigira aho rigukura naho rikugeza. Imana ishimwe cyane. Igitabo c'Imana muri Yohana igice ca 17 ndasoma kuva kuri 14 gushika kuri 18. Ndongera nsome mu gitabo ca Matayo 28 20 wa 19 no wa 20. Nongere nsome no muri Matayo nyene igice ca 5 kuva kuri 13 gushika kuri 16. Haravuga ngo muri Yohana 17 kuva kuri 14 gushika 18 haravuga ngo nabahaye ijambo ryawe ngo kandi abisi barabanka kuko atari abisi nkuko nanje ntari uw'isi. Sindagusaba ngo bakure mu isi, ariko ngo barinde wa mubi. Sabisi nkuko nanje ntari uw'isi. Ubeze mu kuri, ijambo ryawe niryo kuri. Nkuko wantumye mu isi niko nanje nabatumye. Matayo 28 19-20 haravuga ngo nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Umve ndi kumwe namwe imisi yose gushitsa ku muhero w'isi. Matayo 5:13 gushika kuri 16 haravuga ngo muri umunyu w'isi, ariko iyo umunyu uheze uburyohe ubu kiryoshwa n'iki? Ntaco ubu kimaze atari gutabwa hanze ugahonyangwa n'abantu. Muri umuco w'isi, igisagara cubatswe ku itara ry'umusozi ntigishobora guhishwa. Nta badomeka itara ngo baryubike ko igiseke, ariko barishira ku gitereko caryo ngo riboneshereze abari mu nzu bose. Abariko umuco wanyu ubonesha imbere y'abantu, ngo babone ibikorwa vyanyu vyiza, bahimbaze so wo mwijuru. Imana ishimwe cyane. N'aya majambo nari nashimye ko dusangira uno munsi. Twasomye muri Yohana igice ca 17 ijambo ry'Imana ritubwira ngo nabahaye ijambo ryawe. Uyu yari Yesu. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Yesu umuherezi mukuru wacu asengera biwe. Iki gice cyose ca 17 ryari isengesho rya Yesu. Yaragiye guheza misiyo yari yamuzanye ku isi, yaragiye kubambwa ku musaraba, hanyuma afata umwanya wo gusenga
gusengera abigishwa biwe, afata umwanya wo gusengera abamwizeye, afata umwanya wo gusengera n'abazomwizera. Abo ni twebwe twagiye kumwizera mu nyuma. Iki gice ca 17 cose urabona ko ahanini yerekana ingene mw'isi ari noyita terrain iberamwo ingwano y'abari munsi y'ububasha bw'umwiza n'abari munsi y'ububasha bw'Imana. Iyi mirongo twasomye rero yavuze ngo nabahaye ijambo ryawe kandi ab'isi barabanka kuko atari ab'isi nk'uko nanje ntari uw'isi. Yesu mu kuvuga ngo nabahaye ijambo ryawe yariko aranivuga nawe nyene ko yatwihaye, twamumenye kubera iryo jambo niwe Yesu. Yohana igice ca 1:1 haravuga ngo kuva mu ntango jambo yariho, kandi jambo yahoranye natwe, kandi ngo ivyaremwe byose vyaremwe n'uwo jambo. Rero Yesu niwe jambo. Arabwira rero, aravuga ngo nabahaye ijambo ryawe, ni kuvuga twaramwakiriye, twarakiriye uwo jambo, twaramwizeye. Hanyuma tumaze kumwizera aduha Mwuka Wera, aduha mpwemu w'Imana, kugira ngo mpwemu w'Imana bari waturongora. Yesu rero ngaha muri iri sengesho aravuga ngo ab'isi barabanka ngo kuko atari ab'isi. Ariko aravuga ab'isi, ariko avuga batamwizeye, ariko avuga bataramwakira. Barabavuga kwinshi muri Bibiliya, hari igihe bavuga abanyamahanga, hari igihe bavuga ab'isi, hari igihe bavuga abatamwumviye, bavuga kwinshi. Hanyuma aravuga ngo abamwizeye nabo abakristo ngo ntabwo babakunda, ntabwo isi bakunda, kubera ko ntibameze nkayo, ntibikonforma ku vyo mw'isi, ntibagenda uko isi ishaka. Abamwakiriye isi irabanka kubera ko ibyo bashira imbere, amavaleur yabo aratandukanye cyane n'amavaleur y'isi. Hariho kirazira muri we, hariho ivyo adakora, hari ivyo mpwemu w'Imana mubuza. Utamumenye nawe arigenga, arirongora. Utarakira Yesu, utarakira mpwemu w'Imana ngo ugire ikikugera muri wewe, ugire ikikubwira ati aha wakosheje, aha anye ntugenda, aha iki ntugikore, ngo ugire ico kintu kikuvugiramo, kikurongora muri wewe, utaramwakira ntaco ushobora kugira. Uba wirongora, uburongorwa n'ivyiyumviro vyawe, uburongorwa n'ubwenge bwawe, uba ukora ivyo ushaka. Niho Yesu yariko aravuga rero ati ab'isi ntibabakunda, barabanka kuko atari ab'isi. Amen, Imana ishimwe cyane. Nanivuze ngo amavaleur, ivyo twebwe duha agaciro abakristo, ntabwo ari ivyo ab'isi baha agaciro. Akarorero, igiturire mu kazi. Umuntu ajya igiturire mu kazi, wewe arashobora kubona yuko ni ibintu bisanzwe cyane gose. Igiturire, ujya muntu arampa amahera kugira ngo ndamukorere iki kintu, kubera nije ndagifise ko pouvoir, nije nshoboye kugikora. Akabona wewe yuko umva ni ibintu vyumvikana, ni ibintu bitahuritse cyane gose, kuko urumva nanje namuhanze service. Ariko umuntu yakiriye Kristo, aha ndavuga uwakiriye Kristo by'ukuri, ndavuga umuntu arongorwa na mpwemu w'Imana. Ntimuvyitiranye na babandi uvuga ati yarakijwe mugaragiye igiturire, oya sabo ndiko ndavuga, kuko bajya anye iyo ni yindi nyigisho. Ariko ndiko mvuga wa wundi arongorwa na mpwemu yera, wa wundi afise ikimugera muri we, niwe acavuga ati jewe singigiturire kubera ko sindinda kwaka umuntu amahera kugira ndamuhe service yamvanye muhira, naje ngaha ariko kazi nje gukora, ntegerezwa gukora icanzanye, sindinda kugisabira amahera kunzohembwa iyi service, nzohembwa n'akazi, nzohembwa n'umukoresha wanje. We waravuga ati sico camvanye muhira, jewe ndakora akazi uko gategerezwa kugenda. Ubusambanyi, ugasanga hariho umuntu atunzwe n'ubusambanyi, hariho umuntu kugira abeho atunzwe n'ubusambanyi. Ariko umuntu yakiriye Kristo, umuntu yamwizeye, akavuga ati sinja mu busambanyi kubera ko ndizeye ko Imana yanje ishobora guprovidinga, Imana yanje irashobora kumereza iconge, Imana yanje irashobora kuntunga, Imana yanje irashobora kungaburira. Ntabwo ndinda kuja kwidandaza kugira ngo mbeho, ntabwo ndinda kuja guhemuka kugira ngo mbeho, ntabwo ndinda kuja gusambura ingo z'abandi kugira ngo mbeho, kubera ko arafise ikimugera muri we. Imana idufashe cyane gose. Yongera atubwira kandi muri isengesho ngo sindagusaba ngo bakure mw'isi, ariko ngo barinde wa mubi. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ritwereka ko abakristo, abakiriye Yesu, abamwizeye bararinzwe.
Satani nta kontrole abafiseko, bari munsi ya protection y'ijuru, barazigamwe. Aho ijambo ry'Imana ritwereka yuko kubera ko turi abakristo ntituca tuvanwa mw'isi, oya, ahanyene muri iyi si, ahanyene muri ibi vyaha, Imana irahaturindira ikahatuzigamira. Nitwiyanduze, nidukora amakosa, ntitugendere mu nzira zidahimbara Imana, kubera ko twamwakiriye, twemera ko atuganza. Imana ishimwe cyane. Irongera yatubwira kandi ngo sabisi nkuko nanje ntari uw'isi, ubeze mu kuri, ijambo ryawe niryo kuri. Imana ishimwe. Ubeze mu kuri, ijambo ryawe niryo kuri. Aha ijambo ry'Imana rishatse kutwereka ko iyo umuntu yakiriye Kristo agendera mu kwera kw'Imana, kubera ko yemeye ko ijambo ry'Imana rimuganza, yemeye ko ijambo ry'Imana rimukoreramwo, ariryo rimutegeka. Iyo umuntu yakiriye ijambo ry'Imana muri we akarigira urufatiro rw'ubuzima bwiwe, riramugira ko efe mu vyiyumviro vyiwe, riramugira ko efe mu mutima wiwe. Ijambo ry'Imana rikamubwira agiye gucumura ati ugiye gucumura, akaca bireka. Ijambo ry'Imana rikamubwira yacumuye ataha wacumuye ni wihane, akihana. Ijambo ry'Imana rikamubwira ati aha anyu urashobora kugenda, aha ntushobora kugenda. Ijambo ry'Imana riri muri wewe rigwiriye, ubufise. Wibuke twavuze ngo ubufise Kristo, ubufise jambo, Yesu niwe jambo. Ubufise muri wewe umwami w'abami ategeka, ubutegekwa n'umwami w'abami, ubutegekwa n'iryo jambo wakiriye muri wewe. Mu yandi majambo, ijambo ry'Imana ntushobora kurigira urufatiro rw'ubuzima bwawe, ntushobora kurigira fondation y'ubuzima bwawe ngo ubuzima bwawe bugume buri kwa kundi. Ntushobora kurigira fondation y'ubuzima bwawe ngo umugendera mu vyaha. Ntushobora kurigira fondation y'ubuzima bwawe ngo ugume ukora ivy'Imana idashima, ugume ukora ibidahimbara Imana. Ntushobora kugira ijambo ry'Imana ngo ugume utukana kwa kundi watukana utarakuganza muri wewe. Ntushobora kugendera mu ijambo ry'Imana ngo ugume ugendera mu sako kwa kundi wazigenderamwo utaraganzwa n'ijambo muri wewe, utaraganzwa na mpwemu w'Imana. Ntushobora kugira iryo jambo ry'Imana muri wewe ngo ugume uvuga kwa kundi, ugume ugira za mvugo zidahimbara Imana. Mu gihe wamaze kwakira ijambo muri wewe, ijambo riraguhindura, rikakugira uwundi muntu, rikakugira icitegererezo muri iyi si. Amen. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ryongerera tubwira ngo nkuko wantumye mw'isi niko nanje nabatumye mw'isi. Imana ishimwe cyane. Turi kuri mission, twaratumwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Twabisomye muri Matayo 28:19-20. Yarababwiye ngo nuko ngo nimugende ngo muhindure mahanga yose ngo abigishwa banje, ngo mubabatize mu izina rya Data n'Umwana n'irya Mpwemu Yera, ngo mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose, ngo ndi kumwe namwe gushika ku mpera y'isi. Yesu ari kumwe natwe muri iyo mission. Yesu agendana natwe muri iyo mission. Yaradutumye. Yadutumye iki? Yadutumye gutwara iryo jambo, yadutumye kuvuga iryo jambo mw'isi, yadutumye kuvuga iryo jambo muri iyi si nyuranye n'ivyo jambo ryiwe rivuga. Ni twebwe turi aba ambassadeur biwe, ni twebwe tuvuga ivy'iryo jambo ryiwe, ni twe turibwira bariya batararimenya, ni twe turitwara hariya batararimenya, ni twe turimenyesha bariya batarizi, kugira ngo nabo barimenye, nabo bamwizere. Nico yadutumye, niyo mission y'abamwizeye. Imana ishimwe cyane gose. Twongeye turasoma kandi muri Matayo igice ca 5:13-16, aho tubona ingene Yesu avuga ngo muri umunyu w'isi, muri umuco w'isi. Imana ishimwe cyane. Turabizi twese umunyu uraryosha ibifungurwa cyane. Turabizi ingene umunyu ugira akamaro gakomeye cyane mu bifungurwa. Umuntu yagwaye bakamubuza kurya umunyu, kiba ari ikintu kibabaje cyane, ajya ibifungurwa bitaryoshe. Umunyu uratanga akanovera mu bifungurwa, uraryosha ibifungurwa cyane. Yesu aravuga ngo muri umunyu w'isi. Ni kuvuga mu yandi majambo, yashize kuvuga ko twebwe turi birungo mw'isi, tuzana akanovera mw'isi. Imana ishimwe cyane. Turazana akanovera, turazana impinduka
Imana ishimwe. Turavuga amakuru meza, turavuga amakuru ya Yesu, turavuga amakuru ahindura imitima, turavuga amakuru aruhura imitima, kuko turi umunyu, niko kuzana umunyu mw'isi, niko kuba umunyu. Uwo munyu rero ntiwoba umunyu mw'isi utagira ijambo muri wewe, udafise ico utanga. Ugomba kugira ico utanga, ugomba kugira ijambo ubwira wa wundi aja kugana, akubwira yuko acitse intege, akubwira ko yihevye, akubwira yuko yumva agiye kwiyahura, yumva ko ubuzima bwamunaniye. Ukagira ijambo umubwira rimuremesha, ukagira ijambo umubwira rimutuma asubira guhaguruka, ukagira ijambo umubwira rimutuma asubira kugira ivyizigiro mu Mana, ukagira ijambo ubwira wa muntu wagiye kuraba agwaye yihebuye yumva ko agira apfe, wowe ukagira ijambo umubwira rimusubizamwo ubuzima. Iryo jambo ntiworigira udasoma ijambo ry'Imana, kugira umwumvishe yuko dufise umwami w'abami atugwanirira, yatsinze, yanesheje. Ukabimubwira wishimikira ijambo ry'Imana, niho bigira ububasha. Imana ishimwe cyane gose. Rero dukeneye kuba umunyu, ariko mu kuba uwo munyu tugira ijambo muri twebwe. Dukeneye kuzura ijambo ry'Imana, dukeneye kurongorwa n'iryo jambo. Imana idushoboze cyane gose. Twabonye kandi ko Yesu yongera arabwira ngo muri umuco w'isi. Wabonye ingene avuga ati itara rimanitse ku musozi ntirinyegezwa, riraka, n'uwo bari kure araribona. Ngo ntiwokwatsa itara ngo ucurifuka n'ikintu ku gitereko caryo, ngo ugomba kurishira ku gitereko caryo kugira ngo riboneshe abari mu nzu. Turi umuco w'isi, niko Yesu yavuze. Mbega uri umuco? Mbe tuba umuco gute? Tuba umuco muri kwa kwerekana ingeso nziza, muri kwa kwerekana ingeso z'abakijijwe, muri kwa kwerekana ingeso z'abakiriye Kristo. Ukagenda nk'umukristo, ukagenda nk'uwamwizeye, ukagenda nk'umuambasaderi koko wa Kristo. Umuambasaderi yaserukiye igihugu, ari mu kindi gihugu, ntabwo akora ivyiwe, akora ivyo wamutumye gukora hariya yamurungitse gukora. Abahagaze mu giti cy'igihugu camurungitse, rero akora ivy'ico gihugu camurungitse. Natwe nk'abaambasaderi ba Kristo, nk'abamwizeye, tugomba kuba icitegererezo. Urabizi hariho abakristo bashobora kugira ingeso zidahimbaye na gato, ku buryo umuntu atarakizwa avuga ati nimba gukizwa ari kurya. Ntimunambwire ibintu byo gukizwa, naco bimaze kuri jewe. Nimba gukizwa ari kuvuga kurya anye, eka jewe bijya ntimunyagire. Ugasanga abantu barababloke n'abakristo, abantu barababloke n'abitwa ngo barizeye, n'abitwa ngo baramwakiriye. Ingeso zabo mbi, inyifato yabo mbi ikabuza abantu kwinjira, ikabuza abantu kwakira uwo muco, kubera ko nibabaye umuco bigatuma abantu batizera. Hakabaho n'ikindi kintu, umuntu yishushanya n'isi, yishushanya n'ivyo mw'isi, agakora nk'ivyo abatarizera bakora. Jewe narigeze kuba nk'inzoga, kandi nkanywa inzoga nitwa ko nkijijwe. Ico gihe nanywa inzoga, abo turiko turazisangira, nukuri ntibacira urubanza, baba banaryohewe, wanashima twaba tumeze neza muri ambiance, ibintu biryoshe bimeze neza. Ariko akantu kagiye kunjya mu mutwe cyane gose, nigihe numvise ariko baravuga ngo Karine n'umukizwa ari modere. Iyo terme nibaza ko abantu benshi bayizi, ngo n'umukizwa ari modere. Numva akantu karakritse muri jewe, ndavuga umukizwa ari modere. Yesu mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana yaravuze ngo kudashushe kandi ntukanye, ngiye kukudaho. Kubera kwa Yesu nta kazu yazi, kwa Yesu nta mukizwa ari modere abaho, nta hagati na hagati hahari, swatu birimo swatu ntubirimo. Rero numva ako kantu karandiye mu mutwe, ndavuga Karine n'umukizwa ari modere. Uku niko ndiko ndaba umuco. Natanguye kumva bitanguye kunjya mu mutwe, ndavuga oya, ahantu harageze ko ndahava, harageze ko ndahahaguruka, kuko nta muco na gato ndiko ndazana aha hantu, nta citegererezo na kimwe ndiko ndazana aha hantu. Nukuri ntibagucira urubanza, muba musangira bien, aho kayoga mukagasangira bushika mu gatondo, ikirori mukagisangira, mugasohokana muri boîte, ego vraiment biryoshe. Ariko uzobibona agize ikibazo ntagusabe ngo musengere, uzobibona agwaye ntagutelefone ngo umusengere, ukabona ariko arondera abandi. Kubera iki? Agukura mwiki,
ntaco afise gukuramo. Arabona ko nta sengesho uwo musengera ryokora, arabona yuko muri meme boîte muko mukora ibintu bimwe, muri ahantu hamwe. None wamubereye umuco gute ku buryo yo kugira ngo umusengere, ku buryo yo kwizera ngo umufashe iyo afise umutwaro ngo umufashe kuwusengera? Ntabwo akwizera kubera ko ntiwamubereye umuco, nta citegererezo wamubereye. Yesu rero yaravuze ngo muri umuco w'isi. Mu gitabo c'Abaroma igice ca 12 umurongo wa 2, reka tuhasome. Haravuga ngo nimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima mishasha, kugira ngo mumenye neza ivyo Imana igomba, nivyo vyiza, bishimwa, bitunganye rwose. Ntimwishushanye n'ivy'iki gihe. Ntabwo ari uko byaryoheye abagenzi bawe ko ariko woca ubikora. Ntabwo ari uko abagenzi bawe babikomera amashi ko ariko woca ubikora. Oya, ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ntimwishushanye n'abiki gihe, ariko muhinduke rwose. Twasomye muri Matayo 5 kurya murongo wa 16 hatubwiye ngo niho ngo bahimbaze so wo mwijuru kubw'ingeso zanyu. Hariho ingeso ugomba kwerekana, hariho inyifato ugomba kugira ngo abakubona bahimbaze so wo mwijuru, bashima Imana, bavuga ati ujya muntu koko yarakiriye Kristo, ujya muntu koko yarahindutse, ujya muntu koko ntabwo ari uwo ngaha mwisi, ari mwisi mugaso wo mwisi. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Rero Imana idushoboze, Imana itugirire neza. Ibi ndabikubwira nanje ndavyibwira. Ijambo ry'Imana rigwire muri twebwe, ijambo ry'Imana rigira ububasha muri twebwe, ijambo ry'Imana riganze kugira ngo tube umuco, ijambo ry'Imana riganze kugira ngo tube umunyu muri iyi si y'umwiza, muri iyi si bishe itaryoshe na gato, muri iyi si y'ibigeragezo, muri iyi si y'amarushwa, muri iyi si y'intambara, muri iyi si y'ivyago bitandukanye. Ijambo ry'Imana riganze muri twebwe kugira ngo tugaragare nk'umuco, tugaragare turi umunyu muri iyi si. Kandi ntidushushanywe n'ivy'iki gihe, nitwishushanywe n'ivy'iyi si, ariko duhinduke rwose kugira ngo Data wo mwijuru ashimwe muri twebwe. Imana ibahezagire. Mwakoze mwebwe mwese mwakurikiranye ubu butumwa, ariko twavuze ngo abamwakiriye ubu buzima, ntiwoba umunyu w'isi utamwakiriye, ntiwoba umuco w'isi utamwizeye, kuko urakenera kumugira kugira ngo uronke mpwemu w'Imana akurongora. Mpwemu w'Imana ni wagutahuzira ijambo. Mpwemu w'Imana atagutahuje ijambo, iki gitabo ni gitabo nk'ibindi. Iyo mpwemu w'Imana atakigutahuje, ugomba kugira mpwemu w'Imana muri wewe kugira ngo agutahuze amabanga ari muri co, aguha revelation ari muri co. Ntabyo ushobora udafise mpwemu w'Imana. Ni wowe utaramwizera, ni wowe utaramwakira, akakokubera akaryo ko kumwizera no kumwakira. Nawe woba warasubiye inyuma, akakokubera akaryo, uracafise amahirwe. Nimba ugifise uwo mwuka w'abazima, nimba ugihema, uracafise amahirwe yo kumwizera no kumwakira, ugasubira ugahaguruka ukamwizera, ugasubira ugahaguruka ukamukorera ya mirimo myiza wakora kera, ukagendera muri za nzira ziwe wagenderamo kera, ugasubira ukavyuka. Imana ikugirire neza. Wowe rero unkurikira wifuza kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, naringira ndakuyobore muri risengesho. Ni sengesho rigufi ariko ni sengesho rizohindura ubuzima bwawe ni warisenga uryizeye. Uravuga ngo mwami Yesu, ntahuye ko ndi umunyavyaha, ntahuye ko ntari umunyu w'isi, ntahuye ko ntari umuco w'isi, ntahuye ko ngenda nishushanya n'ivy'iki gihe, ntahuye ko nkeneye kukwakira kugira ngo umbere umwami n'umukiza. Ndakwakiriye uno munsi, umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Umbabarire ku vyaha nakoze, umbabarire ku buzima nagiye niyoboramwo, uze uganze mu mutima wanje, utegeke, ufute izina ryanje mu gitabo c'urupfu, uryandike mu gitabo c'ubugingo. Urakoze, ndabisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Niba usenze iryo sengesho wizeye, urakijijwe,
utangure ugendere mu nzira zera, utangure ukore ivy'Imana ishaka, utangure usome ijambo ry'Imana, ugende aho basenga bavuga ijambo ry'Imana, bavuga Bibiliya. Mpwemu w'Imana akuyobore, akurongore mu vyo uvuga, akurongore uko ugenda, akurongore no mu jambo ry'Imana, gutahuza ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Reka turangize dusenga. Uhoraho Mana yo mwijuru, ndagushimiye, ndaguha icubahiro, ndaguhimbaje. Urakoze ko wongeye kutwigisha ijambo ryawe, wongeye kutubwira ku bushobozi bw'ijambo ryawe, wongeye kutubwira yuko turi mu isi tutarabayo, wongeye kutubwira ko abakwizeye, abakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, atarabisi, atarabo muri iyi si. Mwana, ndagushimiye uyu mwene data akwakiriye uno munsi, ndagushimiye uyu mwene data akwizeye uyu munsi, ndagushimiye uyu mwene data afashe decision yo kuguhindukirira, ndagushimiye uyu mwene data avuze ngo ndarambiwe kwirongora, kuva uno munsi nkeneye kurongorwa na Mpwemu Yera, kuva uno munsi nkeneye kurongorwa na Yesu Kristo. Mwami, ubishimirwe kandi ubihererwe icubahiro. Rero Mana, ndasenze ngo umuyoborere mu nzira zawe, umuyobore uko ushaka, utegeke mu bugingo bwiwe, Mpwemu wawe Yera ategeke mu bugingo bwiwe. N'abandi bose Mwami bari bakwizeye, bakurikiranye izi nyigisho, ndabasengeye ngo utugirire neza twese Mwami. Ijambo ryawe ni rinini, ijambo ryawe riratunze, ijambo ryawe ririmo vyinshi dukeneye muri buno buzima, ririmo vyinshi dukeneye muri iyi si y'umwiza. Ndasenga Mwami ngo ijambo ryawe riganze mu mutima yacu, ijambo ryawe rigira ikibanza kinini mu vyiyumviro vyacu, rigira ikibanza kinini mu vyo tuvuga, rigira ikibanza kinini uko tugenda. Ijambo ryawe riganze muri twebwe. Urakoze Mwami ko utugiriye ubuntu bwo gusoma ijambo ryawe, kugira ngo tubashe kuba umunyu muri iyi si irura, muri iyi si itaryoshe na gato. Urakoze kuduhaye kuzura ijambo ryawe, kugira ngo tubashe kuba umuco muri iyi si y'umwiza. Urakoze Mwami kuduhaye kuganzwa n'ijambo ryawe, kugira ngo tugende tutishushanya, ariko tugende uko we ushaka. Urakoze, ushimwe kandi uhabwe icubahiro kuri vyose. Izina ryawe ryera ribandanye gushimwa, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo ndabisenze shima, amen. Murakoze mwese mwakurikiranye inyigisho z'uno munsi, tuzosubira ku munsi wa kabiri w'indwiza. Yesu abaha umugisha, mwarahezagiwe. Shalom shalom.